symptômes de Covid-19 donnent les mêmes symptômes que l'asthme, mais l'asthme n'a rien à voir avec ça. Encore, j'aime bien ce que vous dites, parce que vous dites, vous avez donné deux problèmes respiratoires, deux maladies respiratoires. Uku niko byari byifashe aha hari mu Kamenge. Uyo yariko yigisha imisore n'inkumi mbere n'abagabo ibijanye no kwirinda ikiza cya coronavirus mu ntumbero yo kutacyandura cyanke ngo bacyanduze abandi. Ni neza Eloge umukuru w'ishirahamwe Simao Afya Bora wo bigereranya mu Kirundi bikaba bishaka kuvuga yuko ari ukugira amagara meza, akaba ari naryo ryatunganije uruganda kuri iyi misore n'inkumi. Yahavuye rero ashikiriza intumbero bari bafise mu gutunganya uru ruganda kuri iyi misore n'inkumi. Nitwa Nineza Eloge, tukaba turongoye iki kigo Semao Afya Bora, Centre Médical d'Accueil Accompagnement d'Orientation Afya Bora. Aho mu Kirundi byo bishaka gusigura iki? No kuvuga yuko iki kigo cyacu Semao Afya Bora dufasha korohereza abarwayi gushikira ubuvuzi nyabwo, ubuvuzi bwiza. None iri shira hamwe nyene uno munsi mwari mutunganije uruganda, mwarutunganirije bande gwari gwerekeye iki? Kuva aho hatereye iki kiza cya coronavirus kw'isi yose, muri iki kigo cyacu twarihweje ico twokora kugira ngo dufashe leta y'u Burundi abanyagihugu kugira ngo bikingire iki kiza cya coronavirus. Dutunganya ibintu bitanu kugira ngo bifashe kurwanya coronavirus. Ibyo bitanu ni ibyo mwari ko musigurira mwari bari ngaha byari byerekeye iki? Ubwa mbere twatunganije inyigisho ku bakozi b'abaganga batandukanye 150 bose hamwe, abadokteri, abainfirmier, abanesthésiiste, abasage femme, ababrancardier, abahygieniste, tubigisha icari cyo coronavirus, bakamenya coronavirus ni giki, ni ingwara yandukira gute, ibimenyetso vyayo, mbega umuntu yafashe yo kwifata gute canke yo kwitura hehe. None izo nyigisho harakamaro mubona zatanze mu bantu, mbega abo muziha nabo barahava bakagenda kubyigisha abandi nk'imboneza mwigishije? Ego, izi nyigisho zirafise akamaro kanini kubera ko iyo uri kuragwana n'ikintu unigana n'ikintu nk'ingwara, birasaba ko umuntu aja kurwanya ingwara agira ubumenyi kuri iyo ngwara. Amaze kumenya akamenya iyo ngwara yariyo nuko iteye, ibimenyetso vyayo nuko yandukira, uwo muntu arashobora kugenda nawe ahaherereye agatanga ubwo butumwa bugashika kure ahabaye canke hasanzwe akora akashira mu ngiro ukugwanya ico kiza. Ariko nk'akamo motera leta kugira ngo kumbure kugwanya iki kiza bigira ingufu kurusha uko bimeze. Turabye nk'akarorero turacagenda mu mabisi twegeranye, abantu baracagiye kugira amakoraniro, nta kamo motera leta mwebwe nk'ishira hamwe? Leta dusibe ibintu byinshi twoyisaba. Hariho bwa mbere nka twebwe amashira hamwe yigenga turasaba leta yuko yo nayo nyene yo dufasha, tukafashanya ikaduha uburyo kugira ngo dushobore gutanga izi nyigisho. Urabona gutunganya inyigisho ko ari ikintu gisaba uburyo kugira ngo izi nyigisho zishika, iki gikorwa twatanguje gishikire abantu benshi cyane. Ubwa kabiri turasaba nyene ko hoba nk'izindi ngingo zikomeye nk'ahantu abantu bagenda begeranye cyane nko mu mabisi. Baravuga yuko mu mabisi abantu bagenda begeranye banigana cyane, naho bawakaravye ariko cugenda wegeranye n'abantu harimo abagwayi bashobora kwanduzanya. Leta rero akwiye gufata nk'ingingo nayo yerekeye ibitigiri by'abantu batwara mu mabisi. None namwe ku ruhande rw'iwanyu nta kindi kintu mubona mugiye kongera ko kuho mugejeje gukora, nta kindi mugiye kongera ko kugira ngo ingufu zo kurwanya iyi ngwara ziyongere rwose? Mu ntango twarafashe kugira ngo turonke izi nyigisho, twagize recrutement y'umuganga dasanzwe international intensiviste urgentiste kugira ngo ashobore kuzata twigishiriza aba membre bacu. Icya gatatu twakoze kandi naco nuko tuza kwigisha mu yandi mashirahamwe akeneye izo nyigisho, baradutera kamo tukabitaba tukagira inyigisho ku bakozi babo canke abamambere b'amashirahamwe yabo. Mbega ni mu gihugu cyose, ni Bujumbura gusa canke hariho n'izindi ntara? Kubera iki kigo kiri i Bujumbura, turacakorera ngaho i Bujumbura, ariko abadukeneye bose aho baduhamagaye mu Burundi bwose turashobora gushika tukabahereza izo nyigisho. Iki kiza twaragihagurukiye cyane, ubu twarafashe tuja hamwe tugira urunani n'andi mashira hamwe, harimo nk'ishira hamwe PAMSAB, ishira hamwe ABBDM, FRC na Radio Maria. Turatunganya ibiganiro kuri Radio Maria buri munsi wa mbere, tukagenda tugasigurira abanyagihugu uko boshira mu ngiro zijya ngingo leta yafashe zo kwirindikiza ca coronavirus.
nta kindi mufise mwokongera ko kuvyo tuyazi. Ego nuko umugambi n'ikikorwa cacu twatanguje muri iki kigo Semao Afya Bora, dusaba yuko ari we wese ashobora gufasha kugira ngo ibi bikorwa bigende neza, yoshobora kudufasha kuko turacari mu ntango, ariko turabona ko bigenda neza kandi ari umugambi mwiza cyane. Bamwe mu bakurikiye izi nyigisho bashimye kandi ngo bagiye kubyigisha abandi aho baherereye mu ntumbero yo kutandura no kwanduza ikiza cya coronavirus cyamaze kuba ndanse ku isi. Je nitwa Bitangimana David. David, murahejeje ivyigwa hano, ibyo vyigwa byari vyerekeye iki? Ego turahejeje ivyigwa ngaha, tujeje kwiga ibyo vyigwa byari vyerekeye ikiza kigize iminsi kivugwa. Batubwiye ko cahereye mu Bushinwa ico kiza ni coronavirus. None musanze umuntu yo kwikingira gute? Hari ibyo baberetse ngene umuntu yo kwikingira kugira ngo ntafatwe n'ico kiza? Ego batwigishije ibitare bike bijanye no kwikingira. Batwigishije nko mu bintu nashobora kuvuga bijanye n'ukuntu tuza turikingira iyo ngwara. Batwigishije ko kukaraba imisi yose n'amazi n'isabuni, hama tukaza turirinda kuza turakorana ko kwegerana, tugahana umwanya ukwiye, kandi batubwiye ko tuza turatwara agafukamunwa, tukambara agafukamunwa ko biri mu bintu bishobora kuza turikingira iyo ngwara. Nitwa Kelia Niera Bukeye neza. Ego Bukeye neza, musanzwe mukora iki mu buzima? Dusanzwe turi abanyeshuri. None izi nyigisho zari zitunganirijwe bande? Zari zitunganirijwe abantu bose, abiga n'abatiga, abenegihugu bose. Ikintu nyene ubona cyagufashije muri izi nyigisho cyo bari nk'icya? Ikintu cyamfashije nuko nashoboye kumenya ingene no kwikingira ico kiza, nkamenya ingene no biyagira aho mbaye batashoboye gushika muri izi nyigisho, nkamenya ko no ufasha abandi. Ego jewe nitwa Kwizera Tusha. Ego Kwizera, hano muhejeje ivyigwa ngira ni seminaire, byaba byari vyerekeye iki? Duhejeje kugira ivyigwa ku bijanye n'ingwara isanzwe imaze iminsi itari mike imenyekanye ngaha kuri ino si, yitwa coronavirus 19. Ego none mu vyigwa muronse hari icyo woba washimyemwo, hari icyo wakunzemo, hari icyo wagayemo? Ku vyigwa duhejeje kuronka nabishimye cyane kuko ni ingwara dutegerezwa kumenya twese, kuko ni ingwara imaze iminsi itari mike kiravugwa kuri ino si. Rero nashimye ukuntu iyo ngwara twashoboye kuyiga ku bintu bitandukanye, na cyane cyane ku bijanye n'ibimenyetso byayo n'ingene twashobora kuyikingira. Ego uravye mu byo umwa mwize, mubona nimba mwize ku Burundi mwasanze bubangamiwe ku rugero rumeze gute tugereranije n'ibindi bihugu kumbore by'Iburaya canke byo muri Amerika? Mu Burundi twasanze sinovuga yuko tubangamiwe cyane ku rugero rumwe n'ibindi bihugu, kuko twasanze mu Burundi gushika uno munsi dufise ibiharuro by'abantu 191 mwabijana 191 bamaze kwandura iyo ngwara. Umwe wenyene niwe twasanze amaze kwitaba Imana. Mbona mwambaye n'agafukamunwa, mwavyumviye gute? Aka gafukamunwa kugira tukambare ni kugira ngo twikingire ikiza kimaze iminsi kiko kiravugwa ku isi nzima. Ahubwo muhejeje ivyigwa kuri ibyo nyene, ibi vyigwa byari byatunganijwe nande? Ibi vyigwa byatunganijwe n'ishirahamwe Semao Afya Bora. Ishirahamwe Semao Afya Bora ni ishirahamwe risanzwe rikorera i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Ishirahamwe risanzwe rifasha mu buvuzi, mu by'ubuvuzi no mu ngwara zitandukanye. None bariko mwariko mufashwa mu byerekeye iki nyene? Uno munsi twari twagerageje gufashwa n'ibijanye no kwikingira ingwara imaze iminsi iriko iravugwa ku isi yose bita coronavirus 19. Musanze ngo byogenda gute kugira ngo umuntu yikingire koko ntayandure icyo kiza? Batubwiye ibintu byinshi kugira ngo umuntu yikingire ntiyandure icyo kiza.
ubwa mbere umuntu yokaraba neza akoresheje intambuko zose zikwiye zijanye no gukaraba. Ubwa kabiri yokwambara agapfukamunwa kugira ngo yikingire akingire n'abandi. Ubwa gatatu mu gukorora batubwiye ko ategerezwa gukororera mu nkokora. Ubwa kane kugira ngo umuntu yikingire ategerezwa kutegerana n'abandi bantu akiha intambwe y'imetero, hanyuma akareka kuja araja mu mabisi arimwo kuvyikana kwegerana. Hanyuma batubwiye ko no mu masengero canke mu masoko kiri no mu bituma abantu bandura, umuntu akaraba ukuntu yokwikingira ntaje arajayo ku mwanya. Hanyuma batubwiye nuko mu kwikingira umuntu ategerezwa gukaraba n'isabuni. None izi nyigisho muhawe je nibaza ko yoba yabafashe nk'imboneza, muzohava mubibwira abandi mu mihana mu kibano murimo? Ego niyo ntumbero nyamukuru kugira ngo turonke izi nyigisho, ni ukugira ngo aho dushitse nimba aho tubaye, nimba aho dukorera, nimba abagenzi, nimba abo duhura, natwe tugerageze kubigisha kugira ngo twifashe twongere dufashe n'abandi. Mugisha Florian. Muhejeje izi inyigisho ngaha zoba zari zerekeye iki? Kutwigisha icyo ikiza coronavirus. None mwasanze mwategeye ivyari byo ngene cyandukira ngene kigwanywa? Ego cyane twabiteguye. Cyakuma yange bikeye mu byo mwumvise. Coronavirus batwigishije ko ari indwara yandukira mu kuramukanya, kwegerana. Batwigisha kandi yuko ukuntu twoyirinda, tukavyigisha n'abandi aho dutumbereye n'amezi yo tugiye gufata kugira ico kiza ntikikwiragiye mu bantu. Hariho n'ico kumbure usaba leta kugira ngo ico kiza kigwanywe nyene gihere burundu. Ndasaba leta yuko yogwiza burya bukoresho bwo kwifuka ngaha anye, ikagwiza amasabuni guhana batishoboye badashobora kuronka uburyo bwa amasabuni buri mwanya, ikadufasha kandi nk'abantu baja mu mabus kuraba ukuntu tugabanya kugira ngo nityo tandukanya twese ku bwinshi. Ahubwo kuca amasabuni leta yaramaze kuvuga aho ihagaze ngira ngo musigaye gushima gusa. Yego turashimye gose. Yavuze ko isabuni izogabanywa ku bice 50% ngira ngo maravyumvise. Yego cyane.